muri KAYANZA United ibintu bimeze neza uri kurabona ubu nyene tuwejeje gukina match amical turiko turitegura kubera championnat yari yahagaze. Ni ya televiziyo yanyu Black TV ibafasha kunezerwa aho muri hose yaba bari mu makunga bari ngaha mu Burundi nitworeka kubaramutsa ari nayo ntango yacu twama tubifuriza amahoro y'Imana nimukore subscribe mukore share mukore na like ku biganiro byacu. Uyu munsi rero turi mu nkino aho turi kumwe n'umukinyi umwe mu bakinyi b'abarundi bamaze kuba bitwara neza mu nkino zitandukanye haba mu guserukira igihugu intamba mu rugamba ndetse no muri mu migwi yagiye acamwe nka Zalidi Ridike yaciye mu gihugu cy'u Rwanda muri AS Kigali muri no mwanya arabanizwa muri KAYANZA United. Reka tumuhe ikaze kuri mikro zacu za Black TV. Ni RASHID Léon. Umeze gute wa mugabo? Meze neza kabisa ndashima. Umeze neza urashima birumvikana ko coronavirus watagoya kugezeho. Wapi kabisa. Coronavirus irakomeye cyane kabisa. Biraboneka ko RASHID Léon urumwe mu bakinyi bagiye bitwara neza mu guserukira igihugu ndetse no mu migwi wagiye uracamwo muri uno mwanya byifashe gute byo gukina umupira w'amaguru muri KAYANZA United twizere ko bimeze gute? Muri KAYANZA United ibintu bimeze neza uri kurabona ubu nyene tuwejeje gukina match amical turiko turitegura kubera championnat yari yahagaze ariko ibintu bimeze neza kabisa. Uvuze ko ibintu bimeze neza muri KAYANZA United byumvikana ko imishahara iraboneka bivuze ko atakirarane mwa mufitanye n'umugwi wa KAYANZA United canke se ingorane na zimwe nkuko twagiye tuvyumva ku bandi bakinyanga ngenda bidogera ko umugwi wa KAYANZA United harimo utugorane mbega nta kibazo kihari? Kubganje ikibazo kirahari ariko nari ku bandi bakinyi na kibazo kihari ariko kubganje je nyene ari kibazo atari banga ico kibazo ubona kiriko kiratorerwa inyishu canke cyo bariki kiriko kiratorerwa inyishu. Twizere ko championnat izongera gutangura mwaramaze kwiyunga n'umugwi wa KAYANZA United bimeze neza kabisa turiko turitegura kabisa. Muri rusangi iri kurakora imyimenyerezo nk'iyi nta makengo ugira yuko abakinyi ba KAYANZA United canke abandi bakenzi bawe tabari ko barakora imyimenyerezo? Ivyo sinzi kweli. Sinzi kabisa canke no kugira ngo uduze ya niveau yawe usanzwe ufise nyene nivyo nyene kabisa. Nubuhe butumwa wo abakunzi ba KAYANZA United kuko turabona ko KAYANZA United muri no mwanya yasa niyihagaze mu kibanza kibi baba ubutumwa wo bahawe nk'umukinyi wa KAYANZA United kugira ngo muve mu ico kibanza? Ni bagire nguvu ni nguvu kubera iyi championnat nyene irakomeye kabisa ariko ibintu biraza ibyiza biri imbere. Ku barongozi b'umugwi wa KAYANZA United nubuhe butumwa wo baha nk'umukinyi RASHID Léon uvuga ko yuko witeguye kuzofasha umugwi wa KAYANZA United kuguma mu cicaro ca mbere? Kuguma mu cicaro ca mbere tuzogumayo ubu dusigaje inkino zitatu ariko izo nkino zitatu zose tuzozisinda. Kweli nukuri urafise icizere? Icizere kirahari. Muri rusangi intamba mu rugamba no mu guserukira igihugu wakiniye cyane nibihe bibazo wagiye urabona mwagiye muhura mu guserukira igihugu n'intamba mu rugamba nka wewe RASHID Léon? Ibibazo wapi na kintu na kimwe vraiment nta kibazo bigeze gira mu guserukira igihugu. Nubuhe butumwa wotanga ku bakunzi bawe bakunda no mu guserukira igihugu muri rusangi? Ni bakunda umupira bakunda umupira nibareke kuvuga amajambo mabi ku bakinyi nivyo nyene kabisa. Birumvikana ko wewe uri wa mukinyi usanzwe utekereje cyane mbega mu mugwi wagiye uracamwe nubuhe mukinyi banze kubona ko yakwentereseje gose kuri ya poste ukinamwe wewe ukavuga ati reka mbandanye kuri no poste ntera imbere nanje nkumuzinga nkujya mugabo? Nyene mu Burundi ngaha mu Burundi ni Mutambaro. Umwe mu bakinyi bakinye kuri poste yawe bakitwara neza kabisa Mutambaro. Hanze y'igihugu ni Daniel Alves. Mu bisanzwe hari imigwi isanzwe ivugisha amajambo abantu umugwi bita Real Madrid na FC Barcelona ukunda uwe mugwi? Real Madrid. Apart ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo ni ukunda mwabahe uwe mukinyi muri abo bakinyi? Cristiano Ronaldo.
birumvikana ko umufana wa Real Madrid utegeza ko na Cristiano Ronaldo. Rashid Léon rero tukwifuriza amahigwe mu nkino zizokurikira ndetse no mu mugwi wawe uko biri kose amakuru tuzogenda tuyamenya mu gihe bizoba byagenze neza tuzobibona. Sawa sawa, nta kibazo, Imana ibishatse. Okay, bonne chance. Sawa, merci nawe.